Mana niwe uzi ubuzima bwanje kandi niwe wamudokora uri nkomezi zanje Yesu naho ibihe vyohinduka bikabisa ibindi ibyo ndimwo ncamwo ntibinjintege ntabwo Imana yanje nyibagira ibihe birahinduka bikabisa ibindi uhoraho naco novuga meze Iyo mpamvu zomushima umwami zovuga hose niyo ndirimbo nshya Siren Vibes TV. Yesu ashimwe turabaramukije mwese abariko baradukurikirana tongera tubashimira mwese abamenyesha makuru mwashoboye kutwita bakuru no munsi nkuko mubibona ni amashimwe voice lebo isanzwe ikoraniwemwo abaririmbyi ba gospel murabibona hariya turafise ifura yitwa Apel nibigira turafise Eden Banga turafise John Giraneza na Thierry Rakoze ni lebo isanzwe irimwo abaririmbyi ba gospel hama murabizi ko araheza amezi atari make tubakoranije ntiyenze hari mu kwa gatatu itariki 6 aho twinjiza abaririmbyi bashasha hama mwarabonye clip ya Eden Banga twarashoye no kubereka ibitari bike kuri uwo munsi ariko kandi benshi bagumye bibaza ibibazo bitandukanye ariyo mpamvu twavuze ati reka tubakoranye kugira dushobore gutanga umuco ariko kandi no kubafise ibibazo dushobore kubaha ko karyo ko kubibaza ariko kandi turafise bishasha byatumye tubakoranya icambere turashaka kubamenyesha indirimbo nshasha ibahuza bose indirimbo igiye gusohoka vuba bwango hasigaye imisi mike duharura ku ntoki nukuvuga imisi ndwi hama novuga ni indirimbo yitwa Ngwanirira baraza kuducishirizako ariko novuga ati inyuma y'iyo ndirimbo turashaka kubamenyesha kandi ko hariyo concert yimirije mu mpera z'ukwezi kwa 11 kwezi kwa Munyonyo concert izoba ariya amashimwe voice ariko kandi dufise n'abandi batumire abo batumire akazohara abaririmbyi ba gospel ariko bo ngaha mu Burundi ata munyamahanga arimo no kuvuga abaririmbyi ba gospel bo ngaha nyene kandi ni giteramo uko turiko turagitunganya kizoba ari giteramo ciza cyane tuzobereka ko birashoboka vraiment atari ngombwa ko durinze gutumira umunyamahanga ica gatatu nuko hari ikindi cadukoranije no munsi ari kubashikiriza indirimbo shasha ya Thierry Rakoze numwe mu baheruka kwinjira mu mashimwe voice akaba ari umuririmbyi akomoka ari mu ntara ya Gitega nawe uno munsi turaza kubona amasanamu y'indirimbo yiwe ni indirimbo kandi isanzwe yitwa indirimbo nsha ego mucamake nivyo ariko kumbure imbere yuko tubaha kanya k'ibibazo abashoboye kutwitaba ndibaza ko turaza guhera ku mfura hajya arafisa akajambo Eden Banga arafisa akajambo John na Thierry nabo nyene barafisa akajambo ariko canke turashobora no kuvuga ati reka duhere ku bibazo vyanyu kugira bagire ko bishura canke ariko babanze kubaramutsa murakoze ego turabaramukije abakunzi bacu cankwe abakunda ibikorwa byacu cankwe abakunda igikorwa cyo guhimbaza no gutazira Imana turi niteka ryo kubamenyesha yuko hari ibikorwa byinshi kandi byiza cyane biri inyuma mu misi mike mugiye kubibona numva ariko kaja muko nyene no batekerera murakoze Imana ishimwe cyane ndabaramukije cyane abakunzi banje ndanezerewe cyane kuba nonge kuronka karyo ko kubavugisha no kubabwira uko merewe no kubikorwa byanje biriko iragenda nibamenyesha yuko meze neza mu mashimwe voice kandi ibikorwa ni byinshi
ibyo mutarashobora kubona mu minsi iri imbere muzobibona. Ndabakunda cyane. Yesu ahimbazwe. Nanjye ndaramukije abakunzi banje bimwe bivuye ku mutima, ndababwira yuko hari bishasha biko bitegurwa vuba, muzobibona vy'ubwiza. Numva atarindi jambo no kongera ko gusa mu vyitegurire muzobibona. Mwarahezagiye. Yesu ashimwe. Nanjye ndabaramukije cyane gose mwebwe abakunzi bacu, kuko Imana yaduhamagaye ku bwanyu. Byukuri turanezerewe gose kubw'uno mwanya turonse turi kumwe twese abavukanye hano. Dufise byinshi nkuko babivuze. Imana idukundiye, idushoboje, tuzobana namwe kandi tuzokomeza kubahezagira mu buryo bwinshi. Rero Imana ibahezagire cyane, ibahezagire ukuntu mudusengera kandi murushirize kugubwa neza mu mwami Yesu. Ego. Mana ni uzi ubuzima bwanje kandi ni wowe mudokora, uri nkomezi zanje Yesu. Naho ibihe byohinduka bikabisa ibindi, ibyo ndimwo ncamwo ntibinci intege. Ntabwo Imana yanje nyibagira, ibihe birahinduka bikabisa ibindi. Uhoraho naco novuga ndabemeze. intambara zose ndimwo, Intambara ndimwo nazo no kwishoboza. Mana yanje ngwino ngwanirire Mana, Ngwanirira naco novuga ndabemeze. intambara zose ndimwo, Intambara ndimwo nazo no kwishoboza. Oya sinzoreka kuguhimbaza, sinzohegeshanya kuvuga imbaraga zawe. Ibihe birahinduka bikabisa ibindi. Nyabuna ibi ni ibihe byo gusenga, ibihe byo kwisonzesha. Gitandara canje niwe nkomezi zanje, mwami wanje. Naco novuga ndabemeze. Intambara zose ncamwa ni wewe nizeye. Intambara ndimwo kwishoboza, Ni wewe nkomezi zanje Yesu we. Ngwanirira Yesu we. ngwanirira naco novuga ndabemeze. uko intambara zose Intambara ndimwo nazo no kwishoboza. ngwanirira Mana, Ngwanirira naco novuga ndabemeze. uko intambara ndimwo, Intambara ndimwo nazo no kwishoboza. Reka tugire ko twishura, ndazi ikibazo nticerekeye jewe cyane, ariko nk'umu attaché de presse w'amashimwe Voice wabajije ku kijanye na Collabo International, hariho byinshi tutavuze, ariko nibaza ko
hari ibyo mushobora kuba mwaramaze kumva. Turamaze kuja en contact n'abantu bamwe duhereye hafi, turamaze kuvugana na bajya baririmbyi bo ba Vestine na Dorcas, harashaka kuzovuka collabo. Sinarinde kuriwe kubivuga, ariko kom mwana bibajije reka ndakabacishirize muhama gukora indirimbo bari hamwe abaririmbyi bacu vyategerezwa, kuko umwe wese arafise eglise asengamwo kandi arafise ingabirano yiwe. Izo ngabirano bazishize hamwe kugira baheshe icubahiro izina ry'Imana, nibaza ko atari bibi kandi atakibuze, kuko ingabirano barazifise. Hama n'uburyo amashimwe Voice Imana yarabuduhaye rero, ariko chama ijambo imfura yacu ariyo Appel nibigira ngira yumvise ikibazo ashaka kucishura. Bwa mbere na mbere mwabajije ikibazo muti mbega twiyumviriye gute kugira ngo twicare dushobore gukora ino ndirimbo cyangwa kino gikorwa. Kubisanzwe nk'umuryango, nk'abantu muri mu muryango umwe, mutegereza kuganira mugahanahana ivyiyumviro ati mbega nikiye kintu twokora kuri uyu mwanya. Nivyo wowe urafise indirimbo muri studio, je ndafise indirimbo, wundi arafise indirimbo, mugabo nk'umuryango harakenewe igikorwa kiduhuza twese hamwe. Ni muri iyo ntumbero twaciye twicara turatangura turiyumvira sujet y'indirimbo, arrangement y'indirimbo, nuko rero indirimbo yashoboye kuvuka. Hama ikigira kabiri naco mwabajije ati mbega ni kubera iki umengo nta collabo international zihari. Nibaza ko Spox yacishuye neza, zirari ko zimwe zaranatanguye, zaratanguye nka je naramaze kuyikora, n'izindi ziri nyuma. Ego murakoze. Ego murakoze cyane ku bibazo byanyu vyiza. Je ndaza kwishura bike, ariko ndaza guha n'ijambo umwigeme wacu Eden Banga. Kibazo cya mbere wabaje ati Mashimwe Voice mumeze gute, mumerewe gute, mubayeho bien. Je muncha sindabavugira cyane, ariko musanzwe muzi ko ndi n'umuvugizi, ariko biraboneka kameme, ngira murabibona, kandi izina n'iryo muntu amashimwe twama mu mashimwe. Hama ati nakaye kantu akarorero kaca kaja kuri Eden canke ku Mashimwe Voice yose, kuva bagiranira amasezerano canke binjira, hari ayandi ma opportunité baronse kumbure batari kuronka iyo bataronka Amashimwe Voice. Amashimwe Voice yatumye imigambi yabo canke indoto zabo zigenda bien. Mwarabonye Eden Banga indirimbo yiwe ijambo yari maze umwaka canke imyaka 2 yarashoye gukorwa amasanamu, bamufatiye n'ivyo mu nzira mu rugendo. Ariko kandi mwarabonye Eden Banga atumigwa n'Amashimwe Voice mu giteramo, mu gikorane kidasanzwe aho yahuye na Rose Umuhando. Mwarabonye Amashimwe Voice yose itumigwa nuvuga mu isabukuru y'imyaka 50 ya Apotre Apollinaire. Nibaza ko ubu rushobora hari, ariko barashaka kwivugira gatoya. Bon, jewe ku giti canje nka Eden Banga ndashimira cyane Amashimwe Voice, kuko hariho itandukaniro ngereranije uko nahora nkora nkiri jenyene n'igihe ninjiye mu Mashimwe Voice. Bwa mbere byarangora cyane kuja muri studio, byarangora kuronka uburyo bwo kuja muri studio kuko ndi umunyeshuri. Rero urumva ubu byaroroshe kuko management ibyitwararitse. Ikindi naco apa uburyo baradufasha mu buryo bwo kutwankadra, bakaduha novuga discipline nk'iyo mu artiste. Akenshi iyo tugitangura kuririmba hari benshi bashaka kuduprofita canke kutwexploita, mugabo baradufasha cyane, baradukingira ibintu byinshi ntashobora kuvugira nga byose ngo ndabimara. Mugabo muri make jewe nguwe neza, ubuzima buranyoroheye muri carrière yanje. Ikintu novuga ku kintu cerekeye Amashimwe Voice, nukuri novuga ko ariko kw'Imana yazanye kugira ngo Imana izamure gospel mu Burundi, kuko ndavyibuka yuko bitari vyoroshe kuri jewe
kugira ngo sore indirimbo byantwara ikiguzi cyane kugira ngo nteranye indirimbo udufaranga duke kugira ngo uteranye kugira ngo ukore audio byarantwara ikiguzi kugira ngo nkore clip naguma nterereza hirya no hino kugira ngo ndabe yuko ndonka uburyo ariko novuga yuko amashimwe voice kujya navuze nuko Imana yazanye kugira ngo izamure gospel yo mu Burundi je no kuri nguwe neza ku kintu cerekeye audio visuel nukuri top. Imana ihezagire umuvyeyi yatuzaniye iyo uwo muryango w'amashimwe voice ahari. Imana imugwiriza imigisha cyane kubera kuba Imana kuba yaremeye yuko Imana imushiramo uwo muhamagaro muri we akawitaba akemera agatanga uburyo bwiwe, kandi hari abantu benshi bafise uburyo ariko batemera kubutanga. Nukuri Imana imuhezagire. Nitworonka ukuntu twomushimira kuri uwo mutima yagize ahari. Imana yuhira imigisha. Numva arico novuga. Jewe ku ruhande rwanje ndashima cyane Imana kubwa amashimwe voice umuryango Imana yaduhaye, kuko ibikorwa turiko turakora bisaba amafaranga menshi. Indirimbo ivanye muri studio habakenewe byinshi cyane gose mu bijyanye n'ukungene iyo ndirimbo yoshika kure hashoboka. Rero sinovuga by'ukuri yuko hari ico turiko turabura. By'ukuri nko mwabitubagije turashima Imana gose kuko batwitwararika mu bintu byinshi gose mu buryo bwinshi tutoshobora ngere tubisigura, kuko turorohewe gose muri kino gikorwa. Indirimbo haba kwitwara muri studio cyangwa gukora clip yayo canke kwigira promotion kushobora kubishikana kure. Rero muri rusangi nivyo. Ego murakoze. Rero turabashimiye mwese mwashoye kutwitaba. Nibaza ko mukanya nawe uca turangiza dukwirikirana amasanamu y'indirimbo shasha, indirimbo yitwa indirimbo sha y'umuririmbyi wacu Thierry Irakoze asanzwe akora mu kariya mu ntara ya Gitega. Murakoze. Dance Group reka baducishirize ko amasanamu yayo. Badandaza batandukanye. Bega mwari muzi ko abantu bashobora kumenya no kugura ivyo mudandaza aho bari hose biciye kuri Mega Customer Center? Iyandikishe muciye kuri wezi3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com abakiriya babibone gutyo bagire commande y'ibidandazwa byanyu vyoroshe. None muri kino kinjana hari uwo bagituratura arondera amahoteli, ibibanza vyo gukoreramwe imanza, amanama, guhota imiduga, gufata numero yo kwa muganga n'ibindi. Orohegwa ufashijwe na Mega Customer Center. Injira kuri wezi3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com, injira muri annonce, hitamwe icukeneye, igenekerezo n'amasaha ugishakirako, emeza kuri réserver maintenant kugira nyene service abone réservation yawe. Ufise icubaza dusange muri quartier asiatique avenue Tanganyika numero 14 building Kiramirana bureau numero 5 canke wakure kuri 72 147 ubusa 13. Mega Customer Center, umuguzi umusangiwe.